Bakunzi ba Mbega Burundi turabaramukije tubaha namwiriwe bivana aho muherereye. Rero uyu munsi tukaba twagendeye kuri ya nyubakwa ya Nshimirimana Hotel, aho twasanze neza na neza bari mu migambi yo kwitegura kugira ngo bagire babetone. Aho hagati aho murazi yuko ishene yacu ya Mbega Burundi twiyemeje kubereka ibitandukanye biri muri komine ya Giteranyi, intara ya Muyinga, ndavuga za kera ku mutumba wa Bisiga. Rero tukaba uyu munsi twagize tuti reka tuje kuraba aho twaheruka bwa mbere ibikorwa bigeze, aho bamwe barubaka ikigega bongera bubaka akantu k'akadare k'akayira hejuru kazoba kagenda ku gate, aho hazoba hari umusiti acungera kuri iyo nyubako. Rero tukaba twahegereye usanga ibikorwa birarimbanije, aho bariko baragerageza kugira neza bagira ico twokwita nka finissage mu bijanye no gushirako amaferabeto kugira ngo umwanya n'umwanya igikorwa gitangure co kubetona. Aho rero tukaba tuhavuze tuti ntoreka kubereka uko bimeze. Rero twasanze abakozi ari benshi ari uruvunganzoka, aho bari biteguye gukora igikorwa kidasanzwe, igikorwa co kugira ngo bagire beto, bagire dare, akadare haba hejuru y'ikigega ndetse n'akakandi kazoja kuri gate ahazoba haba umusiti. Rero twasanze ari ibikorwa vyiza, ari ibikorwa bibereye, aho mbese batubwiye bati ako hejuru y'idare hazoba ari nk'ahantu bashobora kuba kwiteramira abantu bari mw'ihoteli bashimye kuja kwiruhukira inyuma y'iyi hoteli. Rero ni vyiza cane, ni iciyumviro co guterera kuko turakeneye kugira ico twokwita mu gifaransa consommation responsable du sol, aho ushobora kubona ahantu ukavuga ati aha hejuru y'ikigega mengo ntaco hakorerwa, ariko reka ahubwo ndahagire aho abantu boteramira, aho abantu bogira ico bayagiyeho batarinze guca baja kubaka ahandi, isi bayubaka bayigira amabeto. Rero ni igikorwa ciza, ni igikorwa co guterwa intege, ni igikorwa co gushimirwa uwo muntu arimwo arakora ivyo bikorwa. Natwe twavuze tuti ni vyiza cane kuko nta muntu atabona yuko isi yaze, isi yaba iy'u Burundi canke y'isi yose, kuko isi ni imwe iraga kumvo z'uko abantu tuba benshi, abantu tugira aho dukenera dukorera ibindi vyinshi. Rero mwumva yuko bitegerezwa kubikorerako. Rero tukaba twongera dusaba ku bataragira subscribe ko boyikora kugira ngo baze barabona amavideo atandukanye, ibiganiro ducishaho vya buri munsi. Hama ku bayikoze nabo bagakomeza kugira comment na sharing kugira ngo komeze kugira ico bifashije twebwe dukora aya mavideo ndetse n'abandi baziraba, kuko umuntu ntaco yokwifasha adafatanyije n'abandi, canke nakare barabivuga ngo umuti umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Rero ntitworeka kubashimira, ibiganiro vyacu nakagaruka, ibiganiro vyacu ni buri mwanya uko tubibonye, kuko twavyiyemeje ni ukwerekana ivyo umuntu umwe asanzwe vya sosiyete canke vy'iterambere ry'igihugu muri rusange. Rero nuko biba bimeze, natwe nkuko mudahengeshanya kubana natwe, dukomeze kwihangana, dukomeze gufashanya, natwe tubagezaho ibigezweho, tubereka ibitandukanye, kuko umuntu yigira ku wundi, umuntu yifashisha ivyo abandi abona bakoresheje akabikora neza canke akagira ico abivuzeko. Rero ibiganiro vyacu nakagaruka, turangiza tubashimira, tubahamagarira gukomeza kubana natwe, gukomeza gukurikirana ibiganiro vyacu vya buri munsi, vya buri gihe, uko tuzoba tubibona tubibereka, tugira ico mubikozeho. Rero tukaba turangije tubasezera tubabwira ati ciao ciao.